الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 umuvyeyigito 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 n'amakosa yawe wihanure sukakwiye umuvyeyigito umuvyeyigito Janze gute nta mahoro ntayo tuje ku mahera yanje mahera yawe Janze vya mahera navyo bije gute amahera yanje bibaza yuko ari natoye amafaranga niko nariko ndasobanukirwa cize ntavyuze kandi watumye umugore aza hajya nkorera ndetse kuri ku kazi ariko jewe ibintu by'amafaranga sinzi yo bituma utwo niyo bija wose warungitse umugore waje gutora inyama hajya je nkorera ajana n'abantu batatu je umugore wanje ndamurunga iki wawe ciza reka kwigira ikikugu uri umuntu w'umugabo umviriza jamvye ndakubwira je nta mugore wanje nigize ndungika kuza gutora inyama wawe umugore wawe yazananye n'abantu batatu inzoga barano amabrochette ndabokereza inoti 30 uri ku kazi kabane yose wibaza ijya mitaye yuko ariyo natuye mwibarabara izo nyama zizanye muhira wemeye ko yaje hajya aho nkorera avuga ngo umutumye inyama uzondi amezi abiri araheze ahambuye muhire wabo ndiko ndakurondera sawa uraza kuza muhira ko yatawaso gusa navyo narinzi kandi ubabare cyane je ivyo bintu byo kuza mu jamadeni mutariha bihagarara navyo narinzi mbere navyo narinzi kabisa sawa ku mugoroba ndayabona nta kibazo Maria, sio ndiko ndahamagara. Maria! Wa Maria! Abe. Anyo! Nibikishe iwanje. Ariko Maria, ibintu uriko urakora nibiki? Vyibiki. Maria, ushaka mbe ugutu ushaka nkoriki? Gutu ushobora kuja mu kabaruga tabagura inyama z'abandi. Kandi wanzanye ngonge. Se neza ntagati. Jewe sinaje ngango nico n'inzara, nico n'inyota, ni wacu nararya. Maria useka niyahure jewe. Kubera iki uyahura? Wanzanye ngonge, wanzanye ngo mbeho ntagate. Ajero gutatagura. Wo nkubitiriki. Barakubita umuntu yariye. Wo umuntu usubira ibiceri n'ibiharage. Jewe atima no mucero uho. Kokeje niko numva shaka ndagenda ndakotsa kandi ndanjana n'abagenzi. Batatu turanywa turarya. Turajya Maria aje no kusomo rero ubuze uzogenda urihe n'abandi barayarya uzogenda urihe amaso ndavuye amaso kubera ndavuye amaso uzogenda urihe kandi nzi ko yarishe kubera nurayariha je naje kurya naje kunwa kwambara gusa neza yabaruzi kuna amafaranga gorana Nuburi kuravuga uko uwe uzingara ngana y'abaruzi ukuntu nduha wanzanye iki wanzanye kurya kwambara gusa neza nuko nuko nzorya nejo uzori hasubire ndendenge ino ntagate nse neza
ntiwiyage uzoyariha kamanze ndakubise Mutima, kumbe nguri mu bibazo. Ufise ibibazo nyabaki? Nibisanzwe. Plaza. Fisto no kuri ndarusha. Baciye umugani mu Kirundi ati ntazibana zidakobana amahembe. Ariko izi wanje ziri mu kwicana. Iyo menye iza mu nyuma kabisa. Gusa nakubujije kurongora umugore avec abana batandatu. Ahubwo urongora inkumi ziruzuye. Siko nakubari. Nanje ingaruka ndayibona. Iyumvira umugore yagiye kurya mu kabari inyama z'abandi inzoka z'abandi agiye atwaye n'abantu batatu. Iyumvira ico kintu. Ubu naho mvuye muhira doheje n'ubundi gushwana kandi. Eje twarashwaye ndiko ndamubaza ivyo vy'inyama nubu kandi twongeye kandi dushwane ngo reka sawa amafaranga 1,100 ngaje kuraba ngo kuramutsa biwabo mani ayo mafaranga 1,100 no bikura he yo guma nsesagura ku mugore atakintu na kimwe ari karamarira mu rugo ibyo sinakubariye yo mugore ni gisambo mani ndarusha gusa kimwe wari waragerageje ku mpanuro ariko impanuro zawe nazitaye kure yawe gusa no kwihangana niko ukore pambana Gurishere wanje uno musi wanyoye birenze cyane nta nifuza kuronka umuntu nkawe umuntu yari mu rukundo nkawe yego hano nobura wewe nuvuga mburi ijuru n'isi naho nkaba ko ndi mu rukundo nawe naje nukunyeneshe kubonana nawe byabaye byiza nukuri naje ndagukunda nishimiye kubana nawe iyo turi kumwe ndaryoherwa kenshi nifuza kubana nawe kuba ndi kumwe nawe umwanya wari wose ndakubona ndushiriza kunezerwa kuruta uko vyibaza ego ndazo uzokwishima ego kandi uzokwirata ego kandi uzobona inyungu yavyo ego Maria Maria nakataka kaye mu rugo rwanjye kasasa suzuguro nibiki wewe wagahungu haguruka umvire mu nzu kubera iki je washobora kubitaje ko ndagati uragahimbira kagashenzi jewe bishe nduyu ni nduyu uyajeje ukinga huyo muza musaba akazi mugeza ngo acamushaka kuyako muri jewe nsaba akazi mu rugo rwanjye nsaba akazi witonde wewe burya hano gukuriza ikatike y'imoto muza ngamuje gusaba akazi
Ugaca mushaka gufukira abantu musanze ngaha. Mariya je niko ndasaba akazi. Jewe niko ndasaba akazi. Je niko ndasaba akazi. Nibiki? Mariya je no kutu. We. Nimba ushaka kureka irengana ugende nibiki wewe? Sheri itonde. Ubona wowe bampunzi isa neza nki. Urazigrama yayo. Ni wawe. Mariya. Kumbe ejo niwe wambwira ngo dufate impapuro z'iparasera tuzandike ku mwana ari mu nda. Kumbe umwana si kwanje niwe mushenzi. Turazandika nyene. Mariya, ibukoze uzokwicuza. Umugabo nyabaki nkujya. Umugabo? Kugira ngo bane byagenze gute? Byarashitse. Mariya, ni impapuro z'iparasera. Ni impapuro cyane utama impapuro urakibona. Impapuro z'iparasera nizo umwana ari mu nda. Twazanditse ku mwana ari mu nda. Niyavuka iparasera ni gwiwe. Nico kintu kiri mu nda. Razi mukureyo. Hagende mu mwana wiwanje. Sheri narakureyo byaranse ntako ntakoze. Tuzogerageza. Ntabwo nari kuvyarana n'urya mugabo. Tuzogerageza. Byaranse sheri. Haza kaga yashobora gusuguzugura abantu. Ningorane cyarashinze. Mama. Urazi ko atawundi fisi atari wewe. Mama sheri. Fisi bimbaniye cyane. Kuma niyumvira. Umva birambabaje kandi n'agahinda. Bigatuma mbura amahoro. Umva ntaryohewe. Nibimo icubahiro cyangwa se mwe kuba mba muri iyi nzu. Nibintesha icubahiro. Mbona nuko twoyigurisha bana tugatanga ubuzima bwacu je na wewe kuba mba muri iyi nzu umenga ndagayise cyane kuba mba mu parasera y'uwundi kimwe gusa niyo mwana ari mu nda nawe yoza ari kwizina ry'iwanje je nta ngorane ariko maze kubona yuko twavuye muri parasera tukayigurisha twagenda kuba muri wacu. Sheri iyi nzu twigurisha tukaja he? Nitwubura aho twaje. Kandi twamara kuyigurisha amata tuzoba twayigurishije. Nitwugura parasera tukubaka tukabaho. Ibyo byoshoboka. Byoshoboka. Sheri nta kibazo. Je ndagukunda. Ndakora ko ndagukunda. Nta kibazo tuzoyigurisha. Ibyo nje narisha. Yego sheri. Kandi ko bunyumvira ni vyiza kuri je. Yego. Bima kurema. Yego. Bima gutuma numva ko ndi hafi yawe. Yego. Mama. Nivyo vyiza nakare. Nta kibazo. Mama! Mama! Mama no yagiye. Mama! 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 Abe! Mama tuko turagiye. Yego ni mugeni. Mama turagiye. Ni mugeni. Mama turasubiye. Sawa. Ugiye. Wogeje ivyombo, wakubuye, wakorofye. None mama gutababwiye bajya baze baramfasha hanyuma cyo tubwiye. Bagya nta kibazo. We ngo twoze ivyombo ko. Ingo dukora akazi mu nzu kubure woze ivyombo. Bagya nta kibazo.
Ntukugira isi. Sare lazima kidogo. Sasa hizi siku zote nakuona huko hapa mtoto wangu. Na itoshi ulikuwa na nyumba yako nzuri na huko kwako. Sasa leo ujue kama mimi nilikuzaa huko pamoja na kaka yako. Sasa wenyewe wakikuona hapa watajifikiria aje? Sasa mbona niko nasikia kama mnishauzisha? Jua nini ulifanya hicho kisa? Niliuzisha ile nyumba, nilipata bwana kunipenda, nikauzisha jili ya mapenzi, ndio maana naona niko hapa. Umerudia hapa umeuzisha ile nyumba juu ya mapenzi. Ujue kama ule bwana akingali atakuja kunidai na kutake wewe tena urudie kama mke wake. Sitaki unibakilie hapa kwangu kunyumba. Sawa mama, nakushukuru kwa neno leno naongea. Ule anajua wajukuu wangu wako vizuri. So yaje. Oya mama Jesse ndamubona. Nonga uri gukora iki? Nta kimwe cyose. Wicaye ngaho nturoza ivyombo nturakubura nturakoropa uri gukora iki ngaho wewe wa mukobwa utumva kuko nakubwiriye kubera kutumva wewe kubera kutumva kandi ivyombo ni ngoma kubera karo gukubura Sawa. Mzenezi. Nashi. Okay. Kabaje wali hari? Oya si hari. Oh, si hari. Okay, sawa jina gerezo uko na linga sawa? Sheri? Oh. Wow. Oringa. Hewe. Rehe kuri kumeze uko? Neza neza ndi mu nzu nyene umuntu akanda ndagomba kubona hari vrema. Zina nakuretse kubera uryamye. No ya. Ndabona amaze kuba umutandiro kweri. Kandi ndabwira mama gusubireko. Kandi wisubireko ndabona watanga kuba umutandiro. Kandi ndaza kumubwira mama. Genda ukora ibyo ukora mu nzu. Oh. Tugende.
Ego. Yo mama, yo. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Urakomeye. Ego. Mama ndakutekesha wewe mbisa nicare. Haguruka mbisa nicare bugira indero bana. Ah. Bisa. Mama, urakomeye mama. Ego. Ndakumbe mama. Merci. Mama ndakufitije gishasha. Ndakubwiye narose umusheri. Afise amafaranga. Abwi Imana igitwishure. Aho. Kandi avuze kukuraba. Ati karibu. Nabwire yumva amahoro yisanzure tuzomwakira. Asha uburitegura umukogira aze kukuraba kwese. Kumbu yari ngaha. Niwe yicaye. Amahoro ucaranye muvuga make. Ticaye. Nivyo wangiriye kare uyu kweri mama. Uraze wangiriye mama. Rega umushoje ari ngaha. Nari mu nzu njyamye. Hayo mubwira ari mu nzu araryama acamubwira ngo si hondi. Mama abwira umushiri wanje. Nace ndaseruka rega. Neza ariko aramwishirako. Aho umuhane kabisa bikwe n'amategeko. Neza none uko nukuri avuze. Nukuri mama. Wewe urashaka gukundana n'umuntu. Mama mwihoze. Natuve mu maso. Nyaruka. Babona. Shamira ndagukunda sana. Nanje ndagukunda. Uri nomero yanje. Kweli? Vyukuri. Cyane. Nta wundi mukobwa musa. Iyo ndi kumwe nawe mba numva nuzuye. Nta mukobwa azigera abaho mu nganya bwiza. Cyakwere shusho. Cyane. Nanje ndagukunda kandi cyane. Kweli? Ndagukunda kandi cyane. Hama byukuri ngirageje kwihweza. Byukuri kuva nagakundana nawe niwe mukobwa wa mbere nkunze nkumva yuko usobanuye buri kimwe kuri jewe. Ndifuza yuko ubuzima bwanje bwose nabumarana nawe. Shusho nanje ndagukunda kandi iteguye kubana nawe byose. Uri serious? Nizere yuko uri wa mbere uri no wa nyuma. Ndizera ko atawundi mukobwa azoza mu nganya bwiza. Nta nuzo kwigira abaho, nta no uzigera kwegera kwe. Cyakwere? Uranezereje cyane. Hama hari ikintu nayumviriye iminsi myinshi cyane no gukorera, ariko sindagitora neza. Ariko ikintu ca mbere nashoboye gutahura mu buzima bwanje, nje kumwe nawe siboneka kubera niwe mpunzu nambara nkabera. Mama waberewe frame. Rehema. Bahal. Yeah. Enhora nyoti kum. Namtashari wanfanye mu gipasoni. Wavyumvise? Urameze neza Rehema? Ndabona umengo ntumeze neza. Hama uwishe wanje umugabo wo muri kazoza wanje. Wavyumvise? Kandi umubwire mama yuko ntataha vuba. Umviriza mukobwa ndakubwire mwamenyere kwikira kijuju ukarenza ko kwivyo ndakubwiye. Cyo nza gukora nawe urakizi. Amaso. Hama sheri. Ujya ubonye mutoya wanje umuhererezi wacu. Katekereje cyane. Aratekereje.
tujyane. Nakufananisha? Mamako anaishi wapi? Anaitwa nani? Mamangu jina yake Maria. Maria mtoto wangu. Mungu we. Kumbe uko mjukuu wangu. Bibi. Habari ya masiku. Salama. Na uko na habari kama wale watoto wanawake wanaishi pale, sio hamzali pamoja? Ulikuwa unavijua? Bibi, hiyo mimi sielewi. Hamzali pamoja, natoka leo uwe na kijua. Ulikuwa ukijui hicho? Nakwenda sasa, utayamuuliza mama yako. Mama jesha kuno munsi unyereke papa wanje aho bamusize. Ibyo bintu babikuye he? Mama uri kurambaza ngo nabikuye he? Ivyo mwakoze vyose ntaravuka ndabifise ngaha. Ubu rero wakuze waduze hejuru warenze wibonye kuri umukobwa nyene yakuze. Mama kuva nkiri muto mumfata nabi. Bamufata nabi gute? Niyo mpamvu munkoresha ngaha abandi bana bagenda gutembera ingere bashaka baza ngaha baje ivyo natetse. Ubu wakuze rero gushaka kumpagarara hejuru, ubu rero wandenze. Mama je sinakuze. Kubera iyo banje ndumutandero sina no kurinda kwicara nkakubwira nituze. Mama je shakumbwira papa wanje aho wamusize. Papa we nugenyene werga. No gutuma undi wo muza. Mama je shakunyereke papa wanje uwariwe. Uyo muntu yamukubwiye nagenda mukwereke. Ivyo mwakoze vyose amabanga yose aho runyegeza yose ndayazi. None kubera iki wamfata nabi naho yo batari papa wiwanje? Kubera iki wamfata nabi? Ubu rero warenze. Ubu rero uri hejuru yiwanje jenye kwa. Mama je sindi hejuru yiwawe. Shakumbwiza ukuri gusa je ndarushe n'ubuzima bwonga. Kubera iki mumfata nabi? Kubera iki? Nta numwe gufata nabi. Mavyo muhoresha nga sindabibona. Erega je sindi umwana mutoya agiye mu muntu. Ivyo ngere mumfata nabi ndabibona. Umva agiye kuvoma ugumayo uzuzane amajambo. Sinagiye kuvoma ngumayo mama je shakumbwire papa wanje nuyuhe nivyo shakumbwira. Ntawe. Mvoma sigenda. Genda ntarakwe.